ntihagire umurundi n'umwe agira ubwoba, kuko mwumvise yuko uno munsi dushitse aho twitorera ibwirizwa shingiro. Gutora ibwirizwa shingiro yo mu Burundi mwumvise ko ari ukwiyamiriza akagaye n'agacinyizo k'abakoroni bamwe bakoresha abarundi b'abahemu kugira ngo twame muri ako gacinyizo. Dutoye ibwirizwa shingiro ako kagaye n'agacinyizo tuzoba tubivuyemwo. Dutoye ibwirizwa shingiro rishasha tuba twiyamirije abategetsi babomekerano. Muri ivyo vyose vyava mu bakoroni baduhomeka ko abategetsi tutitoreye. Abo bategetsi tutitoreye nibo batugumiza mu magume. Jewe hari igihe mpora nsubiza amaso inyuma nkiyumvira, nta na rimwe abakoroni bamaze imyaka 10 batarungitse abarundi b'abahemu guhemukira igihugu cyabo. Ibuka mu 1936 niho twinjira mu ntwaro ya Repubulika. Hari hahejeje kugandagurwa umushikirangoma wa mbere Ngendandumwe Petero. Haheze imyaka 10 habaye iki? Fata 1936 muteranye 10 mutora kangahe? 76. 76 nta kintu cyabaye. No kuvuga yuko babonye ko bwa butegetsi butashobora kurenza imyaka 10 baca barodera abandi bantu bati butembagaze. Urumva twe twiyamira mwitembagazwa ry'ubutegetsi gusa. Ntidukeneye yuko tuja mu gutsimbataza inzego ngo zirame. Mu 76 nivyo abo bari bakuyeho bari babandi baca bafata ubutegetsi araba PDC. Hajya hariho abantu bakunda kwihenda bazi yuko Iprona yitwa Iprona ku izina mugabo abakurambere murazobabaza igihe bavuze ngo umugambwe umwe aba PDC baciye binjira muri Iprona bacari bo batwara Iprona. Nico gituma Iprona ari sisi vyiyumviro vyiza vya Rwagasore vyaciye bitemba bigenda haza ivyiyumviro vy'aba PDC, ivyiyumviro vy'amacakubiri. Abenshi murazobaza mubaze ibitabo hari haho vyanditse mubaze abakurambere aba PDC nibo baciye baza gutwara baca bitwa abaporona. Nico gituma ivyiyumviro vya Rwagasore vyaciye bitera bisubira inyuma. Hari abarundi b'umutima bago babona ko ivyiyumviro vya Rwagasore bitegeza kugaruka. Nimwibuke nk'ijambo ryitwa koperative. Rwagasore yaravuga ati iterambere ry'abene gihugu, iterambere rusangi Rwagasore niryo yigisha. Igihe bagazaza muribuka ko yarazanye amakoperative, yaraza iterambere rusangi aca amabarabara. Haheze imyaka 10 vyace bigenda gute? Mu 86 haheze, mu 87 nta cyabaye muzi. Ivyiza urumva imisi yose nukuza turatembagaza. Bukeye kabiri mwarabonye yuko rero duca twinjira mu magume nyamagume. Ubu rero twarayavuyemwo. Abo kagaye n'agacinyizo rero k'abakoroni katumye hazi intwaro zabomekerano zivuye mu makudeta mu gusenyura inzego bitwaje igikenye. Abo rero bari bazi ko badakundana n'abene gihugu, nico gituma babagira uko bashaka bakabacura bufuni na buhoro. Uno munsi rero hari abantu bakirazirana intwaro z'ubwomekerano. Nibo babo rero mwumva biruka mu bakoroni ngo igusubize hariya gutwara. Ngo nta kuntu twahamagara tukagira amasezerano ngaca mukuru naho abene gihugu banyanka batambona. Erega abene gihugu bakunda ubakorera. Aba bandi babaje kubacinyiza. Nico gituma rero mubona bace biruka mu mahanga kuja kurondera abakoroni ngo baze kubashira ku butegetsi. Noneho rero vyabataye kuwa amazi. Dutoye ibwirizwa shingiro rero tuzoba twikuye ko abategetsi babomekerano. Kuko ibwirizwa shingiro riratunganya neza ingene abategetsi batogwa. Dutoye ibwirizwa shingiro rishasha rero tuzoba twikuye ko intwaro zabwomekerano
ni nk'uko amasezerano y'amomekerano nayo nyene tuzoba duhejeje kwiyamiriza. Hariho abamenyereye rero igishika c'ubutegetsi nabo bariko bavuga bati ibwirizwa shingiro ntiritogwe, mukazokumva uvuga ngo mutorere mu ryirabura, muze mumenye ko yatumwe n'umukoroni kugira ngo tuze tugume mu ntwaro z'abategetsi babomekerano. Abo rero babomekerano n'ubu turamaze kubabona baguma badutera ubwoba. Mugabo abagumyabanga tugwa kuri ka kandi yuko atakugugumwa. Nta kugugumwa cyaratuvunye igihugu cyacu ntitubaha. Nagira sabe abari mu buhinga bw'ivyuma tubaze tugatambe neza yuko atakugugumwa, yuko tugiye gukunda igihugu cyacu ntitubaha, tuzokigunda ushika tucigure.